Lesson 15. Narrative tenses. Simple past, past perfect, past continuous and past perfect continuous. Tuzita narrative tenses kubera nama tenses dukoresha turiko tuvuga inkuru, turiko tuvuga ibintu vyabaye. Yeah. We have simple past. Simple past twarayibonye ko bitari bike mu mareso arenganye murashobora kuyiraba. Hama simple past kenshi tuyikoresha iyo atakintu kanaka turiko twirefera kukimba turiko twirefera mvuze nk'ejo narabonye umusuma, yesterday I saw a thief, nta wundi mwanya nta kindi gikorwa ndiko nireferako, donc akantu kari isolated. Yeah. Ariko turaja kubona ko aya matenses yandi usanga ari twirefera ku kintu kanaka, ikindi gikorwa cabaye muri past canke umwanya kanaka wo muri past. So let's start with past perfect. We have the structure. We have the subject, auxiliary have, in simple past of course, had, plus past participle. Yeah. We use past perfect to talk about event that happened before another in the past, or event that was over at a precise time in the past. We have an example. The thief had escaped when the police arrived. Murabona yuko ngaha dukoresheje present perfect twerekana ikintu cabaye, cari cabaye imbere yuko ikindi kintu kanaka kiba. Murabona harabaye ibikorwa bibiri, harabaye umusuma kweshapa, harabaye na polisi kuza. Murabona n'ibintu bibiri vyabaye, mugabo ntivyabereye rimwe, hariho kimwe cari cabaye avant y'ikindi. Donc umusuma peut-être ko yeshafye nka saa 4, hanyuma polisi ishika nka saa 5. Donc umusuma yari yeshafye igihe polisi ishika. We'd already left by the time he came. Twari twamaze kuhava igihe tubona hariho igihe kuza, hariho na twebwe twahavuye. Murabona ko ni ibikorwa bibiri vyabaye ariko bitabereye umwanya umwe. Donc past perfect yerekana ikintu turashobora kubivugira rimwe ivyo bibiri vyabaye, ariko naho tutobivugira rimwe ivyo bibiri, burumvikanisha yuko ari ikintu cabaye imbere y'umwanya kanaka. Yeah. We have past continuous. We use past continuous. First of all, we have the structure, subject, we have verb auxiliary be in the simple past, we have was, were, plus the verb in the ing form. We use past continuous to talk about event which was still going on when another occurred in the past, or event which was still going on at a precise time in the past. Ibi rero urabona past perfect twariko tuyikoresha tuvuga ikintu cari cabaye, vyari vyabaye, hari habaye iki imbere mu gihe kugira habe iki hari habaye iki, donc ikintu cari cabaye hava. Ariko past continuous nayo twerekana ikintu cariko kiraba, naho ne ize yirefera ku kindi kintu cariko kiraba, peut-être igihe hacaba ikindi kintu. Reka turabe nk'iyi. We have an example. At 5 p.m. I was playing football. Donc ndiko nirefera kuwo mwanya. Sinzi amasaha natanguye gukina, peut-être natanguye gukina at 4, I don't know. Ariko izi saha saa 5 p.m. nariko ndakina, nari muri tere ndiko ndakina, nariko ndakina football. Yeah. Reka kugira tubibone neza, let's compare these two
sentences. When I arrived, my children had eaten chocolate. When I arrived, my children were eating chocolate. Turabe difference iri hagati y'aya ma sentences abiri. Igihe nashika, my children had eaten. Nuvu kuvuga peut-être nasanze bariko bararaba televiziyo, peut-être nasanze bariko baryamye, bari bamaze guheza kurya shokora. Ariko my children were eating chocolate. Nukuvuga hanasanze uwo mwanya ugushika bariko bararya shokora uwo mwanya nyene. Ubwo bwa mbere bari bahejeje, peut-être bariko bakora ibindi. Ariko aha naho were eating nukuvuga uwo mwanya nyene. Murabona hose harimo ibikorwa bibiri, to arrive na to eat chocolate. Icambere to eat chocolate, murabona yuko cabaye imbere y'iki ca to arrive. Ariko murabona kuri iki ca kabiri, eating chocolate byari byatanguye umwanya ntazi, hanyuma ikinye to arrive kiba nk'ikintu kije sinzi novuga kwenterompa, donc caje hagati na hagati igikorwa kikiriko kirabandanya. Mukompaye izi ntuze zibiri murashobora kubona difference. They had eaten, they were eating. Okay, past perfect continuous. Yeah, we use past perfect continuous to show duration before something in the past. John had been teaching at the university for more than a year before he left the job. Mu gihe past continuous yerekana ko umengo ikintu kimwe caje kwenterompa ikindi kikiko kibandanya, past perfect continuous nayo ibintu vya continuous vyose biza vyerekana ikintu umwanya, duration. Ariko ngaha muri past cerekana ikintu umwanya wabaye avant, imbere yuko ikindi kintu kiba. Mvuze yuko my children were eating chocolate when I arrived. Fata yuko nashitse saa sita, bobo batanguye kurya shokora nka saa 5:45, peut-être baheza saa 6:30, nanje nkacashika nka saa 6. Nasanze ico gikorwa kikiriko kirabandanya. Ariko ngaha mvuze nk'akaroni, my children had been eating chocolate. Had been eating chocolate. Nukuvuga amasaha nashikiye ni ibintu bari bamye barakora, ntibari bakiko barabikora. So John had been teaching at the university for more than a year before he left the job. John yaramaze, murabona yaramaze igihe kirenga umwaka yigisha kuri kaminuza, igihe yareka ko kazi. Urabona baza berekana umwanya muremure ikintu camaze kiba imbere yuko haba ikindi kintu. Ico kindi kintu nticaje kwenterompa ico, ahubwo caje bafokasinga ku mwanya iki kindi cari camaze, hanyuma imbere yuko ico kindi kiba. Kirerekana the cause of something in the past. He was tired because he had been playing football. Yararushe kubera yari yamye arakina. Umva ko ari ibintu byari byamye biraba. Yari yamye arakina football. Sinzi nka après-midi yaciye yumva arushe, nimba mu gitondo umwanya yamaze amasaha nk'ane akina, sinzi guhera mu gitondo.
donc biriko vyumvikanisha hanyitse the cause mugabo urumva the cause ariko ba focusinga ku mwanya ku kintu twumvikanisha ko ari ikintu camaze umwanya kiba we have some exercises. Put the verb between brackets in simple past, past perfect or past continuous. Murashobora gukora iyi exercise mukipima mukaraba mukoresha mwaya matenses twariko turavuga hanyuma muhejeje muce muraba inyishu ariko imbere urashobora kugira pause kuri video imbere yo kuraba inyishu kugira ngo ubanze wipime ubone aho ugeze. Here we have answers. After this murafise exercise ya writing. Usabwa kwandika story gatoyi k'amajambo nka 70 ukoresheje aya matenses duhejeje kubona ane. Ishobora kuba ariyo yabaye canke iyo wiyumviriye vyose nta kibazo. This is okay. This is the end. Thank you.